Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, muri ku mugabane w'abanyaziya, muri mu bihugu vy'abarabu, abari muri Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibyavuzwe riratashe. Ivyo umushikiranganji wa mbere General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika yavugiye mu ntara ya Cibitoke, avuga ko abanyacibitoke canke abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Cibitoke bagomba kuhagabira, ko nibatahagabira aribo bazohava bahura n'ingorane zikomakomeye cane. Vyatanguye kwibonekeza rero aho kuri ubu ngubu ibitero bikomeye cane ngo vyoba biriko birakorerwa ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke, komine Mabayi, komine ya Bukinanyana, hariko haravugwa ikindi gitero karuhariwe, igitero gikomakomeye cane coba cabaye ngaho mw'ishamba ry'ikibira, aho rero bivugwa ko hari abitwaje ibigwanisho ngo bikomeye cane baciye bagaba igitero cahitanye abasirikare benshi, ngo noneho ubwaheze bavuzwe ko boba barakubiswe n'inkuba. Abateye ngo ntago bakoresha inkoho, ntibakoresha amasase. Ikigo c'igisirikare ngo bamwe baravuga ko boba barozwe bagatangura nyuma yo kurogwa bakisanga basinziriye canke nta nguvu bagifise, bakabajombagura imisumari. Iyo misumari bagiye bategwa ngo mu mavi cane cane, ngo amavi niyo bagiye bateramwo imisumari, abandi bagaterwa imisumari mu gikiriza mu mutima, iyo misumari gahinguranya. Benshi rero baravuga ko ico gitero cagabwe c'imisumari ngaho mu ntara ya Cibitoke mu kibira cagabwe ku nyeshamba, bivugwa ko zazanwe n'igihugu c'u Burundi ariko bakazivanga n'abasoda b'u Burundi bari ngaho mu kibira, bivugwa ko bahagendeye bahahoneye cane. Hariko haravugwa abasoda bashika mu 1000 boba bamaze gupfa, abandi bagatangaza imibare canke iyi biharuro biri hasi cane, bamwe bakavuga 576, abandi bakavuga 477, ngo bo bari bo basirikare bose hamwe gushika mangaya bo bamaze kugwa muri ico kibira, ariko ntihatangazwa baricwa nande, ni bande babarasa, ni bande babica. Ivyo vyose hakaba hariko haribazwa ukungene bizotorerwa umuti wo kugira ngo ivyo bitero nabo bagwanyi bariko bararasigwa ngaho mu kibira hamenyekane ukuri, umuco uje ahabona canke ukuri kuje ahabona, hamenyekane niba ari abasirikari b'u Burundi bo bariko baragwa aho muri ico kibira canke niba ari abo bagwanyi, nkuko umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika yaciye abishikiriza ubwo yari yagereye urugendo ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi, ngaho ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi bushira uburengero.
aho rero ico kibira kuri izo mbibe bivugwa ko hagabwa ivyo bitero hakagwayo abasirikari benshi. Amosozi yakorotse cane ku miryango abifiseyo abasirikare muri FDNB bafise abasirikari boba bariko barakorera akazi canke bariko bararangura amabanga yabo bayarangurira ngaho muri ico kibira ku mbibe bahana n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Hariko haribazwa abo bantu bariko barapfa, amafoto ariko aragenda kwiragira anyuragirana ku mbuga hwaniro y'abasoda bagaramye, imirambo iri hasi, iyindi ipfunyaritse mu vyatsi, abandi bapfunyaritse mu bivera canke muri twa tuzu tw'abasirikari basanzwe babamwo. Bo bari abasirikari b'u Burundi canke n'abagwanyi boba bariko barahasiga ubuzima. Ivyo ngo leta canke ubutegetsi burakwiye gutanga umuco kugira ngo abo banyagihugu bafise abaryango babo bacungera umutekano canke bakorera akazi ko gucungera umutekano w'igihugu nyine ngaho mu kibira mu ntara ya Cibitoke, komine Mabayi na komine ya Bukinanyana, bagire itekane canke batekane bazi ngo ababo barafise umutekano ukwiye. Hari ukuja kuronderera umutekano uronderera abandi, ariko nawe woshikayo umutekano wawe ukabura. Ivyo rero kuri ubu ngubu ico gitero ubutegetsi bwa Gitega ngo bwoba buri kuvuga ko abasirikari boba bapfiriye ngaho ngo boba ari amarozi bazize. Ubwaheze bavuze ko ari inkuba yabakubise, ko baba bakubiswe n'inkuba nyine, ariko ngo biraboneka ko ari ububeshi bukomakomeye cane buriko buragenda bubera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi aho butari ko burashira ukuri ahabona, bushire umuco ahanze. Inyuma y'igitero c'inkuba nibwo twumvirije ko ubutegetsi bwa Gitega umushikiranganji wo kwivuna abansi Trivert Mutabazi utwara ibiro vy'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi, General Prime Niyongabo n'umushikiranganji w'umutekano Martin Ninteretse baciye bahamagaza kwinjiza abasirikare bashasha mu gisirikare c'u Burundi FDNB. Ivyo ngo biraboneka ko ubutegetsi bwa Gitega bufise ubwoba bukomakomeye cane, buratekewe n'icoba c'uko umwanya n'umwanya bashobora kugabwa ko ibitero, barashobora gutegwa ngakaba arizo mvo bariko baraduza igitigiri c'abasirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo nibotegwa bazosange biteguye kandi bafise abasoda bankenegwa, abasoda benshi bazogwana ugo rugamba. Na cane cane ko biboneka ko abariko baratera, abariko baragaba ibitero, bari kugaba ibitero bidasiguritse bakica abasirikari benshi mu buryo butari busanzwe, mu buryo butari bwabeko, bariko barifashisha ubuhinga busumba ubw'abasirikari b'u Burundi, bakisanga bose bahaguye nk'uko amakuru ariko arabandanya abishikiriza. Benshi rero bakaba batekewe n'icoba bivanye n'ibiriko birabera ngaho mu ntara ya Cibitoke, bakibaza n'ivyo komeza abo bagwanyi bagaba ibitero bakaba bashika no mu ntara canke abo bagahunga ico kibira bakinjira kwinyegeza mu banyagihugu. Ico gihe bizohava bigenda gute nk'uko bariko bagenda bavyibaza? Ivyo Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji wa mbere yaciye ashikiriza, yaciye atangaza, vyoba bigiye kuba impamo abenegihugu bo muri izo ntara, cane cane intara ya Cibitoke, komine Mabayi, komine ya Bukinanyana, komine ya Mugina na Rugombo, mbere na Buganda, hafi ya yose, mbere na komine Matongo na Kabarore zo mu ntara ya Kayanza, ngo boba aribo banyagihugu bageramiwe cane no gushika mangaya.
umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo nawe yaheruka mu Kirundo ashikiriza ko imbonerakure zo muri komine Bugabira na Busoni bagomba kuhava bamera amagabo kandi bakahagabira ko bagomba kwama barikanuye ko ibitero bishobora kuzanana muri ayo makomine ya Busoni na Bugabira zo mu ntara ya Kirundo. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwako kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwana.